Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikiye kuri imbonesha kuri hejuru TV aherereye. Uyu ni umwanya w'ayandi makuru twabateguriye muri uyu mugoroba, turi ku itariki ya mbere kwezi kw'icumi 2024. Murabimenyereye ko tubategurira kandi tukabageza ko ibiganiro n'amakuru byose bigaruka ku ngingo zitandukanye harimwo umutekano, politike, hagati y'akazi na muntu, ubutungane, imigenere y'u Burundi n'amakungu, babivugwa mu menyesha makuru, ingingo n'amatangazo bigena bene gihugu, amakuru menshi tuba twabatohoreje biciye mu masoko yacu, tutibagiye kandi n'ibivugwa ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru bitandukanye. N'umwanya rero twabateguriye byinshi bigiye bitandukanye, aho tuza kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Inyuma y'amajambo Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yashikiriza ariko ariyamiriza ibiciro bishasha vy'isukari ya Sosumo, ubu haribazwa niba General Major Aloys Ndayikengurukiye na General Major Evariste Ndayishimiye babanye gute. Ese ninde ategeka uwundi? Amajambo yari yashikirizwe n'umukuru w'igihugu yiyamiriza ivyo biciro vyashinzwe na Sosumo, aho yavuze ko kuvana ikiro ku bihumbi 3,300 vy'amarundi kigashika ku giciro c'amafaranga 8,000 ari akamaramaza ndetse ari ukurya abene gihugu. Benshi rero bari bagize umwizero ko ibintu bigiye guhinduka vuba na bwango, ariko benshi bakaba batanguye no kugira agahinda ndetse barihebuye bavuga ko ivyo Varisito Ndayishimiye yashikirije byo bari ukubahuma amaso. Ese ubundi uwo muyobozi mukuru wa Sosumo General Major Aloys Ndayikengurukiye ninde? Ubundi ajejwe iki? Nta mpande yo kuba umuyobozi wa Sosumo yoba akorana gute n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye? Byose tugiye kubigaruka ko muri aya makuru. Ikindi kandi tuza kwibanda ko abenshi bariko basaba ko Emmanuel Sinzohagera gwagire ico akora, ngo dore ko ari we amenyereye gukura indongozi zigenjeje nabi. Abastanteri bose bagiye baraca mu nama nkeguza amateka barariye iminwa, bakaba basaba rero ko Emmanuel Sinzohagera yotuma ko n'umushikiranganje François Havyarimana, uwo rero akaba ari umushikiranganje w'indero. Ivyo rero bikaba vyaratewe nuko bantu batandukanye babonye ivyashizwe habona na Professeur François Havyarimana n'umushikiranganje w'indero, yasohoye urwandiko kw'igenekezo ry'umunani ukwezi k'umunani 2024 bemeza ko leta y'u Burundi yahawe na UNESCO ifatikanije na leta ya Canada bourse d'études zigenewe abanyeshuri b'abarundi. Ariko rero amakuru ahejeje kumenyekana nuko François Havyarimana asaba bariko baritaba akamo yabateye ko bourse za UNESCO ubu bo bihagarika. Tari vyifashe gute ubundi? Kuki abantu benshi bariko barasaba ko uyu Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkeguza amateka yotumiza ko umushikiranganje François Havyarimana kugira ngo yisigure? Byose turabirabira ahamwe. Hari n'ayandi makuru rero twabateguriye havugwa mu bisata bitandukanye, ntuze gucikwa. Iyi ni imbonesha kuri hejuru TV, uronkera ko amakuru y'ukuri yihuta kandi atunganijwe neza mu ngingo zigiye zitandukanye nkuko twabitanguriye ko muri aya amakuru. Fyonda kuri subscribe canke sabone ni utari wa fyonda ko wibuke no kubisangiza bagenza be kugira badacikwa n'amakuru yose ubageza ko. Turabahaye kaze. Ubu aho bigeze rero hariko haribazwa hagati ya General Major Aloys Ndayikengurukiye na General Major Evariste Ndayishimiye. Umwe harongoye Sosumo, undi akaba arongoye igihugu c'u Burundi. Umuyobozi mukuru wa Sosumo General Major Aloys Ndayikengurukiye akaba aherutse gutangaza igiciro gishasha c'isukari, aho kiro cavuye ku bihumbi 3,300 vy'amarundi gishirwa ku bihumbi 8 vy'amarundi. Aloys Ndayikengurukiye akaba yarasiguye ko bifuje kuduza ku rugero isukari iva hanze igeze ko, navuze ko abanyagihugu batoya batanywa isukari ko ikoreshwa n'abanyagisagara usanga bakoresha ikiro kimwe kundwi. Kubwiwe rero ngo ibihumbi 8 by'amafaranga y'amarundi kundwi ni make cyane. Akaba rero yarasavye abanywa inzoga kugabanya bakagura isukari y'umuryango. Niko uyu muyobozi mukuru wa Sosumo yoba yaratangaje. Ku itariki ya 19 kwezi kw'icenda 2024 umukuru w'igihugu General Major Evariste Ndayishimiye nawe yavuze yarakaye rwose, yagirije abatwara Sosumo ko bakorera inda zabo gusa mu kuduza igiciro c'isukari. Varisito Ndayishimiye umukuru w'igihugu akaba ari na General Major yavuze ko abategetsi ba Sosumo babeshe ngo umufuko w'isukari yo mu Buganda gugwa ibihumbi 400 y'amarundi kandi igiciro cawo ari ibihumbi
ibihumbi 243 y'amarundi. Amajambo yabavuze ko rero yari akomeye cyane ku buryo abarundi bagize icizere ko hari ikigiye guhinduka. Bandi bo baritwengeye bati turamenyereye amajambo yiwe yo kuryoshya abarundi. Hafi indwi zibiri ziraheze General Major Ndayishimiye havuze ayo majambo. General Major Ndayikengurukiye nta nico yavuze ko byo kugabanya igiciro c'isukari byo vyahereye aho byavugiwe. Sosomo nishiramwe rya leta ritwarwa mu bushikiranganje bw'ubudandaji. Umushikiranganje Marie Chantal ntaco yabivuze ko umushikiranganje wa mbere Lieutenant General Gervais Ndirakobuca arinumiye. None General Major Ndayishimiye na General Major Ndayikengurukiye ninda tegeko ubundi canke nagakino ko guhenda abarundi biriko biribazwa ko cane. Benshi bakavuga ko umuntu ashobora gushobora indongozi zigenjeje nabi ari Emmanuel Sinzohagera, bakaba rero bariko barabivuga banagendeye kukungene ariko barasaba ko yotuma ko umushikiranganje François Habyarimana. Umushikiranganje rero biriko birasabwa ko yotumizwaho na Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama nkeguza amateka, mu gihe rero umushikiranganje w'indero François Habyarimana yakoze ibintu birengeje n'urugero ndetse bihambaye ko bisigurwa. Uko rero twabibagejeje ko Professeur François Habyarimana yasohoye urwandiko kwigenekezo ry'umunani ukwezi k'umunani 2024 rwemeza ko leta y'u Burundi yahawe na UNESCO ifatikanije na leta ya Canada bourse d'études zigenewe abanyeshuri b'abarundi. Yaratanze urubuga abifuza izo buruse boca ko urwo rwandiko rero rwamanitswe no ku biro by'ubushikiranganje. Bagerageje no kwandikira rwa rubuga barahawe dokima igizwe n'impapuro 7 buzuza, hanyuma rero babwirwa ko bemerewe. Baca basabwa kurungika amadolari 180 abandi amayero 180. Amafaranga rero akabarungikwa biciye kuri Western Union, Ria, MoneyGram canke kuri telefone yo muri Benin. Bamwe rero barakebwe barandikira François Habyarimana ntiyabishura. Hari abishikiye ku biro by'umushikiranganje, abakozi baho barababwiye ko ivyo bintu ari ubusuma. Babajije impamvu itangazo riguma rimanitswe kandi bazi ko ari ubusuma. Baranabakankamiye. Gusa hari n'abishikiye ku biro vya UNESCO bisanzwe biri mu kigo kimwe n'ibiro by'umushikiranganje François Habyarimana bishuye ko muri ivyo biro bumiwe babonye urwandiko bwa Professeur François Habyarimana. UNESCO rero yari yasohoye n'itangazo rivuga ko tegera isaba amahera iyo itanze bourse d'études. Arabaguye mu mutego bararihera ayo mafaranga, none ubu barifumbereje. Manuel Sinzohagera niwe wenyene ngashoboye no kubaza kino kibazo, kuko mu Burundi ngo umutegetsi hasigaye muzima ngashobora no kubaza abashikiranganje ibibazo bitomoye kungene batarangura amabanga yabo bajejwe. Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkeguza amateka. Mu bihugu vyiyubaha ibinyamakuru biba birembeje yo mushikiranganje yamamaje inkuru y'abasuma, yongera hayigumiza ko bimaze kuboneka ko ari abasuma. Ubu rero akaba amaze kwisigura imbere y'umushikiranganje wa mbere. Ubu abamaze kwisigura imbere y'umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu. Mu bihugu bimwe bimwe François Habyarimana rero yari kuba amaze no gutanga imihoho ataranabazwa ivyo vyose. None ko mu Burundi umutegetsi ari kureho gukora ivyo ashaka atankurikizi, barasavye benshi bavuga ko umukuru w'inama nkeguza amateka yotuma ko umushikiranganje François Habyarimana amubaze ibi bibazo bikurikira. Cambere, kugira leta itangaze ko ihawe bourse d'études z'abana b'u Burundi biba vyaciye hehe? Kabiri bo mubaza ni François Habyarimana yoba koko yaravuganye na UNESCO canke na leta ya Canada baramubwira ko bimuhaye amabourse d'études y'abarundi. Gatatu c'ikibazo biramaze no kugaragara ko abatanze ayo makuru ari abasuma, ngo nukwereka urwandiko rwagumye rumanitse ku biro by'ubushikiranganje. Nukwereka François Habyarimana yanze kwishura bamwandikiye bamumenyesha ubwo busuma. Nukwereka abakozi bo mu biro by'umushikiranganje bagumye bazibagiza bariko barabaza impamvu uru rwandiko rutamanurwa. Kubereka iyo umushikiranganje atanditse urundi rwandiko amaze kumenya ko yamamaje igikorwa c'abasuma bo muri Benin. Mbega abibwa amafaranga yabo kubera urwandiko rw'umushikiranganje François Habyarimana leta izobashumbusha. Ubundi ari gusaba n'umushikiranganje wa François Habyarimana ko atanga imihoho. None birazwi ko mu Burundi umutegetsi akoze ibidakorwa ari wakomerwa amashi. Niyo mpamvu basavye ko Emmanuel Sinzohagera yo kwigora agatuma ko uyu mushikiranganje akamubaza neza bino bintu, kumbura akaba ari we amusaba gukinjura. Yabisavye indongozi nyinshi zigiye zitandukanye.
harimwo n'abasitanteri baca batanga imihoho. Gusa rero François Habyarimana we asaba bariko baritaba akamo yabateye kuri buruse za UNESCO ko bobihagarika. Ubutumwa rero bushasha ahejeje gushira habona kuri uyu munsi ku itariki ya mbere ukwezi kw'icumi 2024 saa 8 n'igice ariko bwahawe itariki y'ejo haheze. Mushikiranganje François Habyarimana yamenyeshe ko ubushikiranganje kimwe na UNESCO batigera basaba amafaranga ko iyo batanze bourse d'études. François Habyarimana rero akaba yaratangaje ko mu bushikiranganje bw'umugenderanire no gufashanya n'amakungu bariko baratahuza ibijanye na bourse d'études za UNESCO ifatikanije na leta ya Canada. Savye abariko rero baritaba akamo ko kurondera izo bourse ko bobihagarika. Ibi bintu Professeur François Habyarimana rero akaba vyanditse inyuma y'ubutumwa bwagiye ahabona kuvejo ndetse bayibazwa n'impamvu yaretse abana b'u Burundi bakabandanya kwibwa kandi yari yamenyeshejwe ku itangazo rya bourse d'études yashize ahabona ku itariki y'umunani kwezi k'umunani 2024 ryavuye mu busuma. Hari n'ibimenyetso byinshi cyane rero vyerekana ko haciye ukwezi kurenga mushikiranganje bw'indero bazi ko zino bourse ari iz'abasuma bo muri Benin, ariko ntaco n'ubushikiranganje bwakoze ngo buburire abana b'u Burundi. Mushikiranganje François Habyarimana rero aho kuvuga amatohoza kandi azi neza ko hari bourse z'abasuma, hakwiye no gusaba imbabazi abarundi yataye mu rudobi akongera akiyumvira ikijanye n'inshumbusho yabibwe utwabo kubera amakuru atariyo yatanze. Reka mu yandi makuru rero tubageze ko vyinshi bigiye bitandukanye, hari n'ivyagiye vyandikwa mu bimenyesha amakuru bitandukanye. Reka dutangurire mu kinyamakuru ARS News. Muri ico kinyamakuru bavuga ko inama ya komine Kayanza isaba ko uwuserukira ishimwe Brarudi SA canke Derege mu ntara ya Kayanza hindurwa. Kavyashikirijwe na Engineer Marakia Karengane arongoye inama canke conseil communale. Hari mu nama rero ari kumwe na mustanteri wa komine Kayanza rero n'ubuserukira ubushikiranganje bw'ubudandaje mu ntara ya Kayanza bakaba baragirishije kuri 28 mu kwezi kw'icenda 2024 abadandaza b'inzoga za Brarudi muri iyo komine. Marakia Karengane yasiguye ko bagize inama ya komine Kayanza ngo basanze uwo aserukira Brarudi mu Kayanza afise uruhara mu kajagari kari mu rudandazwa rw'inzoga za Brarudi aho mu Kayanza. Itanze akarorero aho bamwe mu badandaza izo nzoga bidoga ko hari bamwe muri bagenzi babo bavana inzoga mu bubiko bwa Brarudi kuri Chariot zishikira mu bunywero kandi atariko vyategerezwa kugenda kuko ngo zategerezwa guca ku baranguza bakuru canke abagrossiste abo rero bagaha abaranguza batoya canke semi-grossiste, bano akaba aribo baha abadandaza mu bunywero. Kindi warongoye inama ya komine Kayanza akabanegura ingene mu mazone atari mu gisagara ca Kayanza atantonde z'abahabwa inzoga zigera zisohoka aho ngo bitumvikana ingene usanga izone marindwi zitatu canke ukwezi kose atanzoga za Brarudi ronse, ngo hari n'abaja ku ntonde z'abahabwa inzoga kandi taho bakorera hazwi. Mugihe rero userukira ubushikiranganje bw'ubudandaje mu ntara ya Kayanza yamenyesheje muri iyo nama ko afise amadosiye arenga 500 yabasavye kudandaza inzoga za Brarudi, yamara ngo mu matoza bakoze basanze harimwe abarenga 300 badafise aho bakorera. Ico kinyamakuru ARS News kibajije Mpundo Keve David aserukira Brarudi mu ntara ya Kayanza ico avuga kuvyo yagirizwa. Naho rero vyavugiye mu nama ariho ari yahindukiye abaza ivyo ari vyo, niwe yibarije ivyo ari vyo ARS News kandi nayo yari yamubajije ngo ni ibiki. Bamaze rero kumwibutsa ntaco yashimye gusubira akwishura. Ni ngaho duhereje amakuru twari twabateguriye muri uyu mwanya. Basabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubagezako kuri iyi mbonesha kure mwese mukunda batoreza amakuru ku ngingo zigiye zitandukanye. Ni Hejuru TV, Mane bahezagire.